uno munsi uri hejuru twaje hano mu ntara ya Ngozi kugira ngo tutanguze icezi ibikorwa by'umugambi tubeho neza. Umugambi ugiye gufashanya na leta y'u Burundi guteza imbere abenegihugu mu bijanye no kugwiza umwimbu hamwe no gufungura neza. Basokuru barayamaze bati amagara ntamegwa aramigwa. Iyo uburimyi n'ubworozi biteye imbere amagara y'abenegihugu ntasigara inyuma. Ni muri iyo ntumbero umugambi tubeho neza wiyumviriwe ukaba uzoshirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije n'abadufashanya mu iterambere. Uwo mugambi utegekanijwe kurangurwa mu myaka 3, uzotwara amafaranga miliyoni 38 z'amahera y'abanyaburaya, ukaba uzofasha abenegihugu bagera ku bice 20%, no kuvuga miliyoni 2 zirenga gato. Muti rero none uwo mugambi uje gufasha iki? Umugambi tubeho neza uzorangurirwa mu makomine 41 ari mu ntara 14 z'igihugu c'u Burundi. Uzokorera mu bisata bitandukanye bijanye no guteza imbere abenegihugu mu bijanye no kugwiza umwimbu biciye kubaronsa ivyankenerwa nk'imbuto, ifumbire n'ibindi, tutibagiye kugira amagara meza biciye mu gufungura neza. Uwo mugambi uzofasha kandi mu bijanye no guhimiriza mu gukingira amatungo kama nk'amasoko y'amazi hamwe no guhangana n'ingaruka mbi zivuye kwindagurika ry'ibidukikije. Twovuga ko uwo mugambi uje hageze kuko uje gushigikira leta ku migambi isanzwe iriko irarangura ku neza y'abenegihugu. Banyakubahwa mwese muri ngaha batumire bahire, nk'uko bayamaze bati tubiri tuvurana ubupfu, kandi ngo ubugirigiri bugira babiri. Dushize ingufu hamwe tuzoshika ku ntumbero bitatugoye. Muri uko gushira ingufu hamwe no gukorera hamwe tuzoshimikira ku bikorwa biboneka kandi by'ingirakamaro. Tube hafi abenegihugu mu kubahimiriza gufata mu minwe uwo mugambi ube uwabo. Gutyo bazoshobora no kubandanya ibikorwa by'uyu mugambi mu gihe kiringo cawo kizoba carangiye.